W'ikintu we kukuze muri makini giki. Uraza ugira ikintu kimwe. Oya banzi ndiko ndakubaza. Kora amakosa yose. Oya kora amakosa yose. None w'ikintu we kukuzanye ni giki? Tufata gutyo. Asubiye mu kunshuro ya nyuma. Urahava no. Brother, nusa kunshuro ya nyuma ntawe usaba kigongo kwine. Urahava nusaba kigongo kwine. Sindakimusaba ndakubaje urahava no. Eko ntiwumva ano mutwe yaya ntazibuye. Bro, urazi ndakubwira iki nawe nusuye ko nkorako. Ukora ibindi byaha byose bibaho. Je nunkore kuko je nawe ndafise kubuntu hari birashoboka. Ivyo uri kurigira twese twovyigira. STV every story matters. Yes, STV fans murahumeze neza. Uno munsi rero shajenje gukora nimba nje gukora gute siniteguye kwiri cyane ariko ni bimwe mu bintu abantu babonanye akanya kanini bafite ibibazo byinshi n'amakenga no gushaka kumenya no umuhungu igeze gukubita ikofi queen muravyibuka yaragiye kwikorana na Bidondo ikiganiro gendeye uwitwa Bidondo ça fait très longtemps ndamurondera ndamukenera kuva yugurisha shop yiwe iringaha mu bwiza niturabasha kuvugana kuko muradi ko nafatiriwe n'ishuri ubu rero ko nasubiye gufata microphone navuga ati reka ndondera umugendi tubashe kuvugana ibintu byinshi akarita urugo amuhora ibintu bitumvikana je ndavuga ati nibishobora kurangira kurya ifoke duhanure cyangwa twihaniza abantu bumva ko butujaniranye aba ngabo ntituzi ko tumusanga ariko turizera ko ashobora kuba ari ko imvura yariguye vuga yuko akavura ka Akubise umuntu acabanza araryama kidogo ariko yavuga ati ko iri kose ko twabyemereye abafana bacu foke tubikora sasa ni byambenda nahashitse naho none nabajije abantu ko aba ngaha ariko nibaza ko bahari rero nimba nanje nkubita sinzi ariko tuza kugwanira agateka kazina mukobwa agateka kazina mukozi wa STV kubera yuko kirazira ko umuntu ajaniranya abantu bana gufata umuntu kumubonye kubita kirazira c'est vrai bro vip hola vipi bro twaguteye man abana kabura warugi fresh je naguteye ariko byari ngombwa kuko hari biba bikenewe ko bikogwa kandi bigakogwa intumbero yanje rero mutama inzanyi no munsi ariko meze neza kwanza ko fresh cyamba habwo uriko urankoreye ikosa kabisa ukura ndabona je ndumuze umeze neza bro je meze neza bro no mugihe kwije kungena ugwana nibaza ko atabugihe buri mwahogoro bije nakomeye wevuga ikikuzanye kuko nta byishuro nako n'imvura iraguye nane simbe ndabe yuko umukiro watwawe n'amazi bo uko biri rero nta bintu byinshi binzanye ni bizonye n'ibintu bibiri byonyene ikibazo ca mbere shaka kukubaza uwo bamuhoye ko Queen kumukubita ikofi uko tubizi uko tubimenyereye tuzi rya nkuru muri make twe tubona ko wamuhoye ubusa ariko kenshi turakunze kuganya cyangwa kudakunda abantu barenganya abandi then umukozi w'umuntu cyangwa se umuntu ariko arikorera ivyiwe afise umwene ariko arirondera ubuzima ashaka gushika ku kintu numwe mu bantu afasha abantu benshi impanuro kubigisha iteka cuja ngaho ukamukubita mbega kwanza wewe wamuhoye iki kugira ngo abantu bumve neza ko wamuhohoteye icambere namba utumbaza bya Queen icambere nta n'umwanya kwanza na infite nta n'ufise nta no tugusaba munini tugushaka kumenya impamvu wamukubise hamwe n'ikindi kimwe cyo twizeye tuzangiriza ikiganiro muri market ikintu cyatumye Queen ndamukubita kandi nk'ubu honye mutakumbwira Queen cyangwa kuva n'akamoto kiwe ho umenye n'akamoto nuko gusa bitari bikunde n'akamoto kobwo no kabundura nuko gusa ntari bukabone umuhora iki jiki ndamuhora sinikindi ajya amajambo agenda aravuga kurinde mbo muri make amajambo magena avuga ku muryango w'iwacu ndibaza ku bantu bamona Queen ku mateleviziyo atandukanye sivyo nibaza yuko murabona ukuntu aberewe n'ukungena ameze nk'abamubonye hambere hari itandukaniro rinini muko ntibere ko zaragenda ku marezo sosiyo avuga ibintu bitabere y'umuryango w'iwacu ntiyarakwe no kubivuga ariko ivyo yavuze ntiyavuze iby'imiryango y'iwanyu ahubwo yavuze ivy'iwiwe
nivyo ujya mu hisi nimba ari muto yawawe sivyo ni mukuru wawe ni mukuru wanje sivyo none ntiyateye inda muvyara wa Queen yari mute mu givyo byose byavuye ku mvo ya Queen imvo nyabaki ko atari we mwari mukundanye wabimenye gute ibyo si ngombwa ubimbaza si ngombwa ariko nawe si ngombwa ko umujaniranya ngo yakoze amakosa yagize ibi eske avuze ukuri kwiwe riba ikosa ucimuhohotera yowe mani wicu ushaka n'igiki icyo nshaka ni kumenya umuhora iki yagukoreye ikiwe ariko ntabyo wumvise navuze ivyo rero umuhora urumva ko bifitiye ububasha bwo kubihora umuntu iyo abantu bitonda mushaka kubafata ukundi kuntu bitaba bikwiye komera bro nimba mubona kuri STV dufise iyo nzira canke ariko twibereye twitonda kubera ko tutazi gushwana tutazi kugwana ariko intumbero yacu nuko tuzi umuntu wese akwiye kubahwa no guhabwa agaciro kiwe no niteka aho ryanye ntushaka kuza umuntu si wewe reka korana nawe kiganiro ugacuja ko ikofi bingana gute ukubita umuntu ikofi ataca kugiza Mbo jewe nobona yuko umenga ahubwo ngaho uri kuranteza umwanya wanje w'ubusa sivyo wevu ikikuzanye nikikugenza nta bindi ko je nta namajamo nari nkene kuvugana nawe ahubwo ngaho mbere nakubasha bisuje ujya nawe arika kamera ibiki ntumubwira ese banzimye cameraman ayizimye mu gihe ivyabaye buri kuri kamera waje gukubita umuntu kuri kamera yacu nyene kabibona none bro weekend we kukuze muri makini giki uraza ugira ikintu kiyo oya banzi ndiko ndakubaza kora amakosa yose oya kora amakosa yose none weekend we kuzanye ni giki kora ikosa ryose ribaho ubanze ndekure ndabigusavye sinkureko ndagusavye ndakwinginze kuiteka ryawe n'icubahiro cyawe ukora ikosa ryose ribaho ntunyubahuke nanje sivyo nakubashe ndakuba ntunyubahuke unyumva ivyanzanye hama uheze wigire nanje nigire hama inkurikizo uzoyibona wende dembo heze banzo ndekure kwanza shira ukuboko kwawe hasi kandi nusubire kuduza ukuboko ukundugiriza kuko sindi ngaho bya tudugirizanya amaboko kandi sinaje gushwana na uri umushwanye ndabizi nubu naje no shaka gushwana twoshwana kandi byo kunda ariko je mu gushwana banza nkazi nige kamera ngashira ku ruhande tugaheza turi toto mbiri ibisigaye bikikora ariko sivyo numbero yanzanye je shaka no gushwana ndeka mpeze twigire ico nzanye jewe nka andi nk'umuntu asanzwe akoresha Queen Grey nshaka gusa ko umusaba ikigongo kugira wamukubitse imbere ya kamera imbere y'abafana bacu aba ari kumusaba ikigongo kugira ngo birangirire mu ntunabegire birebire siko bikwiye kumera byari bikenewe kumusaba ikigongo byonyene bice bihagarara bro ubwire ntabwo umusaba ikigongo apana uvriza we musaba ikigongo abatwe twigiye uvriza gicambere sinshaka kumusaba ikigongo kubera iki ahubwo wemenya yuko namuje kumusaba ikigongwe jewe shaka wo musaba ikigongwe je ndamusaba c'est tout urumva nabyo umvise ntacu musaba je ntacu ndamusaba nta nico zo kwenda musaba kiretse mfuye nkongera nkazuka nkagaruka je parufe fise ubundi bwenge apana ubufise kisi ushaka kumusaba ikigongwe ahubwo turasinda na kimene gaza ndazi yuko kwiyemera wiyemera ndazi yuko ariko kandi ndazi yuko atacuri abandi batari kandi ndazi neza yuko utari gihangange ngaha ku isi canke mu gihugu uko biri agatekaho kandi je ndasubiye ndakubaha kandi ndakubasha kandi nifuza ko ibintu bifata inzira nziza kugira ngo ntibijemo ikindi kintu ico wibaza kuri nimba je ntakirico hari umuntu ari cyo wewe hari n'uwundi akurenze ariko yitonda bivuze yuko ni navyiza kugira ukubahana hagati yacu abantu muri rusange Queen yareka arakora akazi kiwe ndasubiyemo ntiyaraje gukorana nawe basi tumuvuga ati umukubise yakuvumbuye yagize iki umukubise agiye gukora ikiganiro n'undi muntu uragiye ko ikofi ureretse amaboko nibiki nyumvirize Queen kandi twubahana Deka kumfata gutyo urana kuno kubaki wanje ntagusambuye uzucege nuvuga ati mukabasaze ntiyavyaye mbega ko hari abantu ngaho hanze bafise amaboko aruta yiwawe ari mwayi wawe n'incuro zitatu batameze nkuko umeze baciye bugufi bro kuyindi ncuro ndasubiyemo iyindi ncuro mu cubahiro cawe no kwiteka ryawe ukabuzi gukomeye erekana ubukomezi bwawe fata micro usabe ikigongo imbere y'abafana ba STV Queen Grey kuko wamukubise umuhohotera ataco umuhoye ataruko biraza kugira ingaruka nico ndagusaba cyonyene uvuze aho mbwira nk'abafana ba STV mugende mumenye kandi mwumvise umuntu wese je yoza nkanga ngo nuko namukubise Queen nta nivyishije novuga tora mikoro yawe je sinashaka kumusaba ikigongo
abakunzi ba STV muvyumve kandi muvyumvirize je Queen sishobora kumusaba ikigongwe never. Wewe yemera iki none? Nemera iki? Ubona ko ushoboye iki cyangwa ubona kuri iki ku buryo utosaba ikigongwe umuntu wakoreye kosa? Ibyo se wimbaza bro. Inkurikizi mbega ntizizoshika. Uri siri kutazoza gusaba iki kigongwe atanico gihabwa byoroshe. Ntaranzi ko bibaho. Nakwanyatsi nta n'umunsi bizokwigira bishika kandi nakwanyiye. Karushaka urana amasaha yageze. Ufashe ukantunganiza ukamva ahubwo no mu maso. Ndi wanyu kandi nibaza kuhava ko ari ibintu bisanzwe kandi urabifitiye n'uburenganzira no kunyirukana wanashima. Ariko bro please ndasubiye mu kunshuro ya nyuma. Urahava no. Brother nusa kunshuro ya nyuma ntawe usaba ikigongwe Queen. Urahava nusaba ikigongwe Queen. Sindakimusaba ndakubaje urahava no. STV nibaza yuko imico yacu murayizi nuko tuba dushatse kubana n'abantu ntaco bitwaye. Jewe namwe tubandanye kugumana kuri STV. Hama ibibaye uno munsi twitariki 21 isaha 10:38. Wenda mushobora kubona itariki ikiganiro ku yindi tariki ariko sinzi gusa ndazi yuko nimwabona iki kiganiro nta minsi ibiri zo gisigaye arihe canke se yicuze ivyo atwishuye n'ivyo yakoze kuko kirazira ko turenganya abantu. Mushobora kurenganya umukozi wa STV umurenganye umujaniranye bigenda uko nyene. Oya turi muri leta mvyeyi leta nkuzi kirazira. Je baranyirukanye ndanagiye wanashimye kandi ugira urugendo rwiza byo warugiyemo byose ariko bro ntuzokwicuze tugende tuvyemeranye kwicuza ntibizobemo. Je nibaza ahubwo sinzi n'ikintu uri kurarandira eko ntibumva ano mutwe yaya ntazibuye. Bro urazi ndakubwira iki nawe ugene usuye ko nkorako ukora ibindi byaha byose bibaho je ntunkore kuko je nawe ndafise kubuntu hari birashoboka ivyo uri kurigira twese twovyigira sivyo ndimwo nta gushwana ntaki reka nze kwivira mu mahoro ariko retour ngarutse uko bizokugora. Merci beaucoup Steve nawe wakoze twende Fabio.